ukigenda twabonye poste zitandukanye zivuga ati bana yashikanwa barazitwaye hanze urazi ko hataba abantu bazana ama hypocrisy nkayo ryashikanwa riragiye hanze kumbure tukaca twibaza ati natwe mbega amafaranga akora nkamwebwe abavuga butumwa akabakora hano mukaja mu kindi gihugu abahe koko ni mitayi iwanyu muri rusange nyene mukwe mu mifuko yanyu canke n'iryashikanwa dutanga aho ndavuga kuri Chimamanda yaragerageje kubivuga ati iyi noti iriko iraja hanze ya noti dutanga mu ishikanwa bimeze gute n'ishengero ririha My name is Starboy the Sheep kuva muri Star TV neza na neza turi ku kibuga novuga yuko kimeze neza cyane Airport International Melchior Ndadaye neza na neza murabona urubanza twaje mu Surundi tuje kumwakirana ugweze na cyane murazi yuko nigihe agenda ko twamuherekeje bamwita King Diodone muvuga butumwa avuga kadusabira imihezagiro tukayironka tutiriwe turayisabira ariko biciye kuri we akayidusabira ibintu bikagenda neza cyane so kumbure tuje kumwakira mu gihugu cy'amata n'ubuki tumubaze urugendo yararimwo nibaza bamenyesha makuru baje hano reka ndabashimire mufise byinshi byo kumubaza na cyane vyerekeye urugendo yararimwo kumbure nibaza ko afise ibindi bikorwa bimuzanye hano mu gihugu cacu cy'amata n'ubuki reka tumuramutse turakuramukije papa murakoze naye ndabaramukije n'abari ngaha bose umeze neza meze neza cyane abuye kano gashugwe twibukanye ninde akaguhaye nakumutambukanye wanje kabisa urugendo mwari mwo muri rusange reka tuvuge en general rwagenze gute muri rusange Imana yabanye natwe twagize ibikorwa byinshi twashikiye muri Johannesburg muri South Africa hanyuma tuhamara igihe dukora igikorane hanyuma twimukira Pretoria dukora ibikorane dusozerera Cape Town ubu rero nje mpejeje ibikorane Imana yari yandungitse gukora ndakirangije byagenze neza cyane kabisa ubundi uvuye ahantu kaja handi uravuga ati mbega hari anye bizogenda gute bazonyakira gute bizaba bimeze gute na cyane ubutumwa nzobahereza na cyane ko wagiye uhamagariye abarundi muri rusangi bazoze na cyane bagushigikire mufashanye gusengera igihugu ndetse n'abandi muri rusangi byagenze gute hariya mu bikorwa mwari murimo banyakiriye neza cyane Pretoria nakiriwe n'abantu bo mu bwoko bw'abavenda n'abantu bazi kwakira no kubaha abakozi b'Imana abavenda haje n'abaki abavenda n'ubwoko ni nko mu Burundi dufise usanga dufise abantu bakira bafise imico imigenzo yabo rero abavenda n'abantu bafise imico myiza yo kwakira no kubaha batwakiriye neza ariko Cape Town nakiriwe n'abarundi benshi cyane no kuvuga ndinze mvayo ntaraheza kubaganiriza rero ndashimira abarundi bari muri South Africa ariko twakiranywe ugweze cyane nimvukira abazuru abasutu n'abavenda muri rusangi kandi Imana yabanye natwe yego ivyo mwakoze ari andazi ni byinshi cyane bigaro impact nini mwabonye mu byo mwakoze ako kanya gato mwari mumazeyo mu mwanya muto tumazeyo ikintu cyambere dushimira Imana burya Bibiliya ivuga ko iyo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru hari umunsi mukuru umuntu umwe akijijwe ni impundu cyane mu ijuru kabisa benshi barakijijwe abandi bakomezwa mu ijambo ry'Imana abandi barakura mu gakiza abandi barabohoka baba barundi n'abanyamahanga muri rusangi turashimira Imana ivyo yakoze muri ivyo bisagara bitatu byose
twabonye ikiganza c'Imana. Yego. Avantage yo gufata rutema ikirere werekereza hanze y'igihugu na cyane tuvuge South Africa wagiyemo kuri we na cyane cyane niya rusange kuri wewe personnel. Indege mu bisanzwe nta kidasanzwe kiri mu ndege. Gufata indege ujanye n'ibikorwa kuri we personnel. Igikomeye sukurira indege, igikomeye nico ugiye gukora. Kuko kurira indege ni moyen de transport. Ni nkuko ufata ikinga uja handi. Rero igitangaza sukurira indege, igikomeye ni Imana ibikujanye gukora. Ubundi avantage kuri we personnel mani yahe kuva ngaha mu gihugu cy'u Burundi ukaja muri South Africa ujanye n'ubutumwa bwiza. Uriga hambavu yo kwandikisha ibitsibo, ica kabiri uriga uravye ingene abandi bakora ibikorwa, uravye ingene igihugu kiteye imbere, uraronka ivyiyumviro vy'ivyo ushobora gukora mu gihugu cy'u Burundi. Mu gusozera kugira tukureke kumbure na madame yaragukumbuye kubera ndabona na wene si heza burya hanya yaragukeneye. Ikibazo ngira mbaze cyanyuma cyo gusozera ukigenda twabonye poste zitandukanye zivuga ati yashikanwa baravitwaye hanze. Urazi ko hataba abantu bazana ama hypocrisy nkayo ryashikanwa riragiye hanze kumbure tukaca twibaza ati natwe mbega amafaranga akora nkamwe bw'abavuga butumwa akabakora hano mukaja mu kindi gihugu avahe koko ni mitaye iwanyu muri rusange nyene mukwe mu mifuko yanyu canke ni ryashikanwa dutanga aho ndavuga kuri Chimamanda yaragerageje kubivuga ati iyi noti iriko iraja hanze ya noti dutanga mu ishikanwa bimeze gute n'ishengero ririha nibaza yuko hari abakozi b'Imana barigwa n'amashengero ariko hariho n'abakozi b'Imana bakora nkaje ubwanje musanze mubizi ko mfise agence de voyage ndakora hanyuma ndafise agence habavuye amatike y'indege ndakora transport Chine Dar es Salaam Bujumbura Chine Mombasa Bujumbura amafaranga urayifite ndakora sinkeneye abakirisu kugira ngo ntere imbere oya abakirisu ahubwo barankeneye kugira ngo ndababwira Imana ivuga rero umuntu yiyumvira yuko dutunzwe n'amashikanwa azoze twirirwana iminsi 3 azoca abona aho nkura amafaranga twirirwanye kabiri gatatu akabona ingene nkora azomenya rero kuvyukuri twebwe turirihira kabisa gutanga amashikanwa si bibi araheza kubaka ibikorwa by'ishengero mugabo ku giti canje yongiye muri mission nkizi Imana ibaranteguye bikwiye ahandi naho hari gihe iyo tugiye batumenya byose kabisa kubera ko baraza agaciro k'amavuta n'umuhamagaro duteye yego cyane by the way muko basezera muraberewe zataje murakoze cyane ngire ko rero turafise ibintu tuzokora ubwo menga nabonye nubwo utarabitubari uyu wa Mungu itarike 18 igihe cy'isaha 9 turatanga ama diplome ku banyeshure bahejeje ishuri rya Bibiliya ariko kandi itarike 30 azoba ari ku munsi wa gatanu za kuno kwezi dusozera tuzogira amakesha adasanzwe nanye nzoba ndimwe nawe uzobuhari tuzogira amakesha ukuvugane kuva igihe cy'isaha 3 z'ijoro gushika 6 zo mu gatondo mutumirane Imana yaranteguye bikwiye kugira ngo ndaguhereze ico umwami yaguteguriye mutumirane ni mu Ngagara adresse murayibona ngaho Yesu abahezagire cyane okay bon appétit kumeza murakoze cyane okay yes mwakoze cyane abo twazananye abamenyesha makuru Imana bahezagire cyane amazina yanjye Starboy the Ship nibaza ko ibintu byagenze neza tumwifurize ibihe byiza ndetse n'ibikorwa agiye kubandanya bibandanye kugenda neza thank you